Data mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwizigirwa. Uravuga bikaba, urateka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Nasengeye umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, riramwubaka kandi riramukomeza, ko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, rirasa n'impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami Yesu, amen. Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro, haracyariho ibyisigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza kuba mudukurikirana buri munsi. Uwiteka akomeze kubazamura. Nongera mbabwira ko hakiriho ibyisigiro. Sinzi ibintu vyakubayeho mu buzima, sinzi ivyo watakaje mu buzima, sinzi amarushwa wahuye nayo, ariko humura. Iyashumbushije Yobu abana yari yaranyazwe, yari yarapfushije, yashumbushije Yobu ubutunzi yari yaranyazwe, Imana ibasha kumusubiza bwikuvye inshuro kabiri. Iyo Mana ntaho yagiye, iyo Mana iracakora, iyo Mana ntago isaza ngo yitwaza akabando. Oya, ivyo yakora kera na n'uyu munsi bashaga kubikora. Nimba yarakiza abantu kera na n'uyu munsi byo kukubwira ngo iracakiza, iracatabara, iracabuhora. Nimba Imana igikora, nikore ku buzima bwawe, nikindure ubuzima bwawe. Ikizira utari kurabona inzira, wowe utavyaraga, Imana niguhe uruvyaro kandi birashoboka. Sinzi imyaka ufite, ariko ndazi muri Bibiliya iyo twemera kandi twizereramo, ndazi umuntu yavyaye afise imyaka 90 yo twokwita double menopause, aho umuntu ataba gishoboka ko yavyara. Kandi ahanyene mu icambo nyene turafite umuntu yavyaye atamugabo. Iyo Mana ikora ibidashoboka, nagomba nkubwire ngo ni Imana yawe irashoboye gushindura ivyase guhinduka. Ni Imana icinzira aho zitari, ni Imana ifata ivyapfuye ikabashaga kubiha ubuzima. Wicika intege, wikwiheba, naho yagiye, ntabwo yagutaye, ntabwo yakwibagiye. Arakomeza atubwira ngo mbega mwarabonye aho umuvyeyi yibagira ata umwana akiri kwibere, akibagira amezi 9 yamutwaye mu nda. Imana iravuga ati ivyo birashoboka ku bantu si bishasha, ariko njewe Uhoraho ntabwo vyashobokera nga kuko ndabazi, mbashushanije mu biganza. Uri mu kiganza c'Imana. Umuntu nakubwira ngo ufite mu kiganza, uramubwira ati wihenze, uri kuravuga ntabwo ari njewe. Ati kwera njewe Imana yasize mu kiganza cayo. Hari abantu badutera ubwoba, hari abantu bagukanze, barakubwira ngo wewe nakajya kazi kawe narujya rugo rwawe ndabifite hano mu kiganza, no bishaka na kuno kwezi urugo rwawe rwasenyuka, no bishaka n'uyu mwaka urugo rwawe rwasenyuka, no bishaka. Ati ibi nibi vyo kubaho. Mubwira ati we uri kurihenda cyane, kubera ko njewe sindi mu maboko y'umuntu numwe, ndi mu maboko y'Imana. Kandi Imana ifite mu kiganza ntabwo yiteze kundekura kugira ngo mungenze uko mushaka, kandi sinabayeho ku bwanyu. Kandi aho uzagera ni hamatanye namwe, hamatanye n'Uhoraho yabashije kunshiraho. Imana ibya Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari ndakuzi, nari naragutoranije, nari naragushizeho, uzabuvugishwa nanje. Hari ikintu Imana yakuremeye, naje kubwira ngo ntuzapfa iki Imana yakuremeye kitaraba mu buzima bwawe. Ijambo rero nazanye turisoma mu gitabo Mucete Paul yandikiye abi Filipi igice ca mbere umurongo wa 6 havuga ngo kandi ico nizigiye nakekeranya nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogeraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Naje kubwira ngo Imana ije gukomeza ivyo yatangiye ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana yatangije ku buzima bwawe, Imana ije gusozera. Hari mariage yatangije ku buzima bwawe, Imana ije kuyisozera. Hari urugendo Imana yatangije ku buzima bwawe, sinzi imitego yarubayemo, ariko Imana iraje gukomeza ivyo yatangije. Hari urugo Imana yubatse, urugo Imana yubatse, Imana ibasha no kurukomeza. Business Imana yubatse, Imana ibashaga no kuyikomeza. Reka mbabwira ibintu byose tubamwo bifite amasoko abiri. Hari ibiva ku Mana ariko nibiva ku mugwanizi Satani. Imana idutabare cyane. Ariko ivyo bintu byose niki cyama kidomina ni cyavuye
ku Mana, icyavuye ku Mana kirakomera, nta muntu ushobora kukinyiganza. Nubwo bagwaniriye Yosefu ngo nagere ku ndoto ze, ariko ibyo bakoze byose vyasunikiye Yosefu guca Imana yari yaravuganye nawe. Ibyo abantu bari kubakora byose ku buzima bwawe bazisanga bari kubagusunikira ku mugambi w'Imana. Naje kubwira ngo Imana ije gukomeza ivyo yatangije. Birivuga ngo Satani yaza kumenya ubwenge, ntabwo yari kubamba umwami w'ubwiza, ariko kubera yabuze ubwenge yishe Yesu azi ngo arabirangije. Kumbe Yesu icyamuzanye kwari ugupfira abantu. Nagira ngo bikome mu gituza uvuge ngo singirirwa nabi. Birivuga ngo iki? Birivuga ngo ibitubaho byose bibi byaba na byiza ngo bifataniriza hamwe gudushikiriza, bifataniriza hamwe utuzanira ubwiza buremereye. Ibitubaho byose birafataniriza hamwe kugira ngo bidushitse ku mugambi w'Imana. Sinzi ibintu bari ko bakora ku buzima bwawe. Nurya muntu yaguhevye azi ngo yarakugiriye nabi, azi ko atamuntu azagutora, uzi ko hari igihe umuntu aguta ahubwo ukamengo yaraguteye imikoshi, yaheza kuguta ahubwo ugahita uronka undi muntu w'agaciro gusumbawe. Ko niko Imana ikora. Sinzi abantu bagutaye n'abakuvuye ko, ariko komeza urugendo imbere. Hari abandi bantu Imana yateguye, hari umusamariya w'imbabazi Imana yateguye azagutora akitaho ubuzima bwawe, agatanga igarama zose zishoboka kugira ngo ubashe kubaho, ubashe kwinjira mu nzozi zawe. Imana idutabare cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Birivuga ngo Yosefu yambugwa impuzu nabi wabo, barazitabagura bamugurisha muri Egiputa, ariko ageze muri Egiputa Imana imwambika impuzu z'inyambara bami. Birivuga ngo bamushira no kwifarashi y'umwami, bamutambagiza mu gisagara. Ko niko Imana igiye kubikora ku buzima bwawe. Imana igiye kukwambura urukoti rw'agasuzuguro, Imana ikwambika ikoti y'icubahiro. Ewe Morodekayi we, ntabwo uzaguma kw'irembo. Oya, abagusuzuguriye kuri iryo rembo uzabasiga kuri iryo rembo bakubone nawe uri kuratambuka, utambukira mu bintu by'agaciro. Imana igiye kubikora kuko niyo kwizegwa, ntabwo uriyo kubw'abantu. Nuvuga ubuzima bw'umuntu ntuzashiraho akaburungu, ndabigusabye, kubera ko uwo muntu ntabwo umuzi. Urazi kahise kiwe nivyo, urazi nakubukiwe nivyo, ariko kazoza kiwe wowe ntabwo kazi. Birashoboka uwo muntu uri kurasuzugura ni miliyoneri w'ejo hazaza. Uwo muntu uri kurasuzugura uno munsi ni umutegetsi, ni umutware w'ejo hazaza. Uyo muntu uri kurabona umengo nazi no kwambara no kwisiga, birashoboka kejo uzakwifuza no gutunga nimero ye, uzakwifuza no kwegera ahari, uzakwifuza ko yanakukora mu ntoki, ariko bikanga kubera ko turi mwisi y'ibishye. Ibihe bigenda biha ibindi, ibihe bigenda bishinduka. Ewe Dawidi we, kona humura muri izo ntama, umwisigirwa muri izo ntama zawe ucurarange neza. Intama mu ntama, ndavuga mu ishamba ni itanguriro, ariko ibwami ni iherezo. Ntaco bitwaye ubuzima uri kurabamwe, abatakwemera nonaha bazakwemera ejo utabibasavye, kubera ko Imana izaba yahinduye ubuzima bwawe. Imana ico yatanguje Imana iraje kugisozera. Nagiye kubwira ngo nubwo abantu bo bivamwo, nubwo abantu boreka kugufasha, boreka kukugirira neza, bo kwiyumya rega sutara badegi bakaya. Umva ndababwire, umugabo yitwa Morodekayi, ijambo yabwiye Esteri yarakomeye. Esteri yari umwamikazi, kandi umwamikazi w'umwami yatwaraga ibihugu birenga 127. Umva ko yari umwami akomeye, nawe yari umwamikazi akomeye. Ariko Morodekayi aramubwira ati Esteri, hari impamvu wabaye umwamikazi, kwari kugira ngo Imana yakucengeje igucisha mu bandi, atari uko wari mwiza, atari uko wari w'agaciro, irakunyengeteza wisanga ibwami. Rero umva rero Esteri, impamvu wageze ibwami nukuri ni Imana yagushize, kwari kugira ngo rero uzatuvugire muri kino gihe cy'ibibazo. Ariko rero Esteri, rero ni wiyumya nta kizotubuza ngo twebwe dutabagwa, ariko wowe n'inzu yaso wowe ntabwo uzakira. Imana ihabwe icyubahiro. Urumva Morodekayi ijambo yavuze ijambo yizera ahagaze mu byagaragaza ko atizeye Esteri, ahubwo yizeye Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hari abantu iyo bareze umupaka bakaja mu Burayi, niyo barondeye umenga ugiye kubasaba message yose ubandikiye, umenga ibirimwo kubasaba. Bamwe baranabloka, abandi bagahindura nimero. Niyo umurondeye akumva ngo ni naka yamuhaye nimero, aramutuka kenda kumwica. Abantu rero bama bibasanga abantu bagomba kubasaba
bagomba kubasaba. Ariko reka nkubwire impamvu Imana yakujanye muri ico gihugu, impamvu Imana yaguhaye ico cubahiro, ikaguha ayo mafaranga, ikaguha ivyo bintu ufise, si kwari kugira ngo ukandamize abandi, wirengagize abandi, uboneke wowe kukomeye. No, kwari kugira ngo uzafasha abantu. Nutabikora nta kizobuza kuwo mwene so atabagwa. Nutabikora muzahurira muri alimentation utakeka ko yogeramo. Nutabikora muzahurira mu ndege utakegaga ko yayinjiramo. Nutabikora muzahurira muri ambutiyaje y'imodoka nawe yicaye mu yindi modoka isumbye agaciro yiwawe. Nutabikora uzagenda mu biro ugiye gusaba service muri ico gihugu urimo, uzakanguka usanze ari wari karagira aratanga ayo ma service. Kubera Imana twizeye twakurikiye ni Imana ikindura ibi, ni Imana ihindura amateka. Naje kubwira umuntu, sinzi ibintu Imana yavuganye nawe, sinzi ibintu Imana yasezeranye ku buzima bwawe, ariko Imana ije gushitsa, ije gukomeza ivyo yatangije ku buzima bwawe, ije kuvyambika umubiri. Wicika intege, wirambirwa, winanirwa. Nubwo abantu bakurambiwe, ariko Yesu ntarakurambirwa. Nubwo abantu bagutaye, Yesu ntaraguta. Nubwo abantu bakwibagiye, Imana ntabwo irakwibagira. Imana iriko irakora ibimatanye n'ubuzima bwawe, kandi umunsi yabizanye ku mugaragaro abantu bazotangarira wewe uwuriwe. Abantu bazagutangarira. Uko niko Abisirayeli bagiye gutabagwa. Imana ihabwa icubahiro. Batabagwa n'agasore batari biteze, batari bazi mu gisagara kitwaga Dawidi, kica Goliyati gigatanya. Hari abantu bakuzi gutari umuhizi, bazi gatacuri, bazi ko ibyo ushoboye gusa ari ukuragira intama, ari ukoza ivyombo, ari ukurima, hari ibindi bintu batakuziho. Ariko Imana izagaragaza wewe wa vrai, wewe wa original. Dawidi wa fake nuwo mu ntama, ariko Dawidi wa original nuw'ibwami. Mugabo uwo nyene ubona wa fake niwe ategura wa original wakazoza. Birivuga ngo nayo intango yawe ari nto, amaherezo uzakunguka cyane. Amaherezo abantu bazakwemera, amaherezo bizagenda neza, amaherezo uzavyara wose nk'abandi, amaherezo nawe uzatunya imodoka ziza nk'abandi. Ndatangaza ko amaherezo yawe uzakubaka inzu nziza kandi y'agaciro. Amaherezo ntabwo uzarangiriza muri kino gihugu. Oya, amaherezo ntabwo ari ugupfa, amaherezo ntabwo uzicwa n'iyo ndwara. Turafise Imana mu ijuru ikiza indwara. Ivyo yatangije iraje kubisozera mu buzima bwawe. Nubwo abantu bagufashaga babihagaritse, babihevye, ariko Imana izahagurutsa abandi kugira ngo umugambi wayo ukomeze. Imana iguhezegere cyane. Data w'ubwiza budasanzwe, se w'umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura amateka. Ijambo ryo riratubwiye neza ikintu cyose watangije uzagisozera. Hari ikintu watanguje ku buzima bw'uyu mwene data, ngwino ugisozere mu izina rya Yesu. Hari ibintu watangije ku buzima bye, abantu barabivuyemwo ariko ntabwo urabivamwo, abantu baramuhevye ariko we nturamuheba. Izakota lira masate zekita ya mandege boria. Uri Imana utari bar, utari kirango, uri Imana yo kwizegwa, ugira neza bugaca bukira. Uri imiryango y'akazi, bohora ubwoko bwawe, bakure mu gasuzuguro, bakure mu gakengegwe. Ibintu byari byarase ku buzima bwawe, reka bikunde. Ishura ano madeni, mukorera ino mariage mu izina rya Yesu. Mwugururire no rugendo mu izina rya Yesu. Zibura amatrompe yazibye, muhe kuvyara abahungu n'abakobwa. Mutera iteka, muvane muri no gereza, muvane muri kano gasho, muvane muri bino bitaro. Iyi ndwara ni murekure, iyi ndwara ya sida, ya kansera, y'amafyigo, y'ibihute, ni kamangane mu izina rya Yesu. Aya maso nakire, uyu mutu udakira ndavuze uyu mwanya ngo ukire mu izina rya Yesu. Aya menya murya ndavuze ngo nakomere, uburibwe bushire mu izina rya Yesu. Gucika intege mu mubiri nibihagarare. Iyi ndwara ya sida, indwara ya diabete, indwara ya hepatite A na B na C, indwara ya asima, indwara ya malaria, indwara ya paralyse, indwara y'igisukari, indwara koramandegi basate, ndatura imbaraga
zibohora, ndatura imbaraga zikiza zikore ku buzima bwawe. Wakire gukira, wakire kubohoka. Mbaraga z'Imana zihindura ivyase guhinduka mu buzima bwawe. Mana y'ukuri, Mana udahindagurika, ngwino ukomeze ivyo watanguje ku buzima bw'uyu mukobwa, ku buzima bw'uyu musore, ku buzima bw'uyu mumama, ku buzima bw'uyu mupapa, ku buzima bw'uyu musaza. Ngwino ukomeze ivyo watangije, ngwino ukomeze isezerano ryawe nk'uko warikomeje ku Bisirayeli, nk'uko warikomeje mu bana bawe. Ngwino urikomeze no kuri uyu mwene data mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahizagiwe cyane. Urifuza gusengerwa, ufise umutwaro, ufise inzozi warose zirakuzazanira. WhatsApp yacu ni +257 67 339. Mwarahizagiwe, mwari kumwe na Apostle wa Kristo Glory Shine. Sangiza abandi. Imana yishuye isengesho ryawe.